kaze muri kino kiganiro ca Burakeye. Vyuka ushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno musi mushasha Imana ikweretse. Kije mwese muriko murumviriza kino kiganiro ca Burakeye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Agomba mvuge uno musi ijambo ryo kwinginga. Ariko kwinginga ijambo yinginga umuntu yavyanse, umuntu akaba yavyanse, umuntu akagerageza uburyo bwose bwo kumwinginga, akagerageza uburyo bwose bwo kumwegera akamwinginga kugira ngo ivyo bintu avyemere. Kandi uwo muntu ariko aramwinginga, hari n'igihe aba amwingingira ibintu vyiza. Uwo muntu ariko aramwinginga, hari igihe aba ariko aramwinginga, amwingingira ibintu vy'ingirakamaro. Ego ico gituma rero abandi dora tubibona ku mwana, umuntu yafise umwana ariko ararira, baramuhekama bakamwinginga, baranamuririmbira, bakamugerageza uburyo bwose, bakanamukora kugira ngo arabe ko umwana yokora. Niyo majambo tugomba turabe ijambo riri mu ceti ca kabiri ca Bikorino, igice ni ca 5 ku murongo wa 20. Avuga ngo nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa niyibingingira muri twebwe. Turabinginga mu gishingo ca Kristo, mwuzure n'Imana. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ubwacu kugira ngo muri we muhinduke ukugororoka kw'Imana. Imana nishimwe cyane. N'aya majambo rero twumvise uyu mukozi w'Imana avuga ngo nico gituma nico gituma ngo turi intumwa mu gishingo ca Kristo. Paulo naho abantu benshi ntibamwemera ko ari intumwa, mugabo Paulo yari intumwa, kuko kugira ngo ube intumwa waba uri umuntu wabanye na Yesu, wabonye Yesu, wabanye na Yesu. Hanyuma nico bavuga ati ngo ni intumwa. Hanyuma baca bavuga ati Paulo rero ntiyigeze abana na Yesu. Bwa Paulo nawe yahuye na Yesu ariko aje i Damasiko agiye guhamishimira. Hanyuma muri ico gihe yumva ijwi rimuhamagara ati abona umuco umukubita mu maso, agwa hasi, agwa hasi, ufarasi agwa hasi. Yumva ijwi rimuhamagara ati Sawuli, Sawuli, umbigira iki? Nawe aravuga ati urinde ga mwana? Nawe ati ni jewe Kristo. Hanyuma ati va hasi ugende. Yamaze iminsi 3 atabona, atanyuma, atacanwa, atacarya, araho. Hama muri ico gihe yaratumwe, yabaye intumwa, nawe aratumwa na Yesu. Nico gituma Paulo avuga ngo nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo. Na wewe wamwizeye uri intumwa, nyagira umuntu agukanga. Ari abantu cyo sanga bakukanga ngo je ndi apotre, jewe ndinde. Natwe turi intumwa, kuko Yesu ahagaze kuri urya musozi wa Elayono ngo yabwiye abigishwa ngo nuko nimugende mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza, hanyuma mubabatiza, mubigishe kwitondera ibyo nabageze, mugende kumwe namwe gushitsa muri bose. Iryo jambo twese ni itegeko ridufata twese turabavuga butumwa, kandi natwe twaratumwe, nawe waratumwe. Mugabo rero hari intumwa 12, ziga ntumwa 12 nizo usomye hariya mu byahishuriwe Yohana, hariya kuri rwa rukuta rwa Yerusalemu mushasha, handitse ko amazina yabo 12. Ni 12 na 13 liko rya 14. Urazi ko abakozi ari benshi, urumva rero irizoba iriko. Hanyuma avuga ngo mu gishingo cya Kristo Imana isa n'iyibingingira muri twebwe. Imana irakwingingira muri jewe. Imana irakwinginga wowe uri kuranyumviriza, wowe uri kuraraba, irakwinginga
ikwinginga ngo uve muri ivyo vyaha, uve muri urwo rupfu. Hari ubugingo, hari ubuhungira, hari ahantu ushobora guhungira, ni muri Yesu Kristo. Nta handi woronka ubuhungira atari muri Yesu Kristo, nta handi woronka amahoro ni muri Yesu Kristo. Bisa n'ibikwingingira muri twebwe, tukabinginga mu gishingo ca Kristo ngo muzure n'Imana. Waratandukanye n'Imana, uri kure y'Imana. Muririmbyi yavuze ngo nahabiye kure yawe ndahabutse ubu. Yari yizeye, amaze kwizera Yesu Kristo yavuze ngo ndahabutse ubu, ngo ndakwitwaye ko nihanye, Mwami nyakira. Imana nishimwe cyane. Urumva rero twebwe iyo tuvuze ubutumwa bukuzuza n'Imana, Imana bigatuma mwuzura nayo. Kare wari umwansi w'Imana, hagati yawe hari imanga nini. Mugabo rero Yesu azana ikirara agatambikaho, nibwo butumwa bwiza. Hamukajabuka ukuzura n'Imana, tukuzura n'Imana. Imana ikatwemera iyo tubonye muri Yesu Kristo, irakwemera. Hanyuma kandi ngo umwe atigeze kumenya icyaha, Imana imuhindura icyaha ubwacu. Yesu Kristo ntiyari yarigeze kumenya icyaha, araza yambara umubiri. Amaze kwambara umubiri yikorera ibyaha byacu, hanyuma bamukorera umusaraba. Aragenda kugeraho ashika i Goligota, bamubamba kuri uwo musaraba, yikoreye ibyaha byacu. Yesu harageze aho yavuga ijambo ngo Mana yanje, Mana yanje, niki kikumpebesheje? Niki gitumye utandara? Niki gitumye? Kubera yari yikoreye ibyaha byacu. Ibyaha byacu niyo byatumye Imana yihisha, yanga kuraba umwana wayo, kubera yari yuzuye ku ibyaha byacu. Hanyuma rero ngo umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugoroka kw'Imana. Muri we, turi muri Yesu Kristo, Imana itwitegereje ikibona ko twahindutse abagororotse, ikibona ko tugororotse, ikibona ko atacyaha twakoze. Imana yibagira byose. Kubera iki? Kubera ko turi muri Yesu. Iyo turabiye muri Yesu Kristo, ibona neza ko atacyaha dufise, kubera ko biturabiye mu mwana wayo agororotse. Imana nishimwe cyane. Cyo gituma rero Imana tubahuza, twebwe tubabwira ibya Yesu, hanyuma bagahura n'Imana. Imana bari baratandukanye, ikongera ikabegera. Imana itabemera, Imana ikabemera. Imana itari bazi, Imana ikabamenya kubwo kwizera Yesu Kristo. Cyo gituma uno munsi nakubwira inama, umuhitemo Yesu akubere umwami n'umukiza wawe. Uno munsi umuhitemo Yesu akubere umwami. Uno munsi umuhitemo Yesu akubere byose, kandi nta bundi buhungiro woronka atari muri Yesu Kristo. Niwo buhungiro bwacu. Mwese mwariko murumviriza kino kiganiro cya Burakeye. Imana ibahe umugisha.